Ndasubiye kubaramutsa bene data amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane n'umwe wese. Muri kumwe na Françoise Habonayo, mpayicubahira Imana data kuko yemeye ko twongera kuganira ku jambo ry'Imana. Imana ishimwe. Reka dusenge. Mana data ndagushimiye cyane kubw'uyu mwanya n'izi saha unyemereye kongera kugaruka imbere y'ubwoko bwawe. Ndakwinginga mwami Yesu Kristo ngushoboze ungire neza mpemu wawe mwiza ndongore. Urakoze mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Yesu nashimwe nahabwa icubahiro kuko yongeye kutwemera ko twongera gusangira namwe amajambo y'Imana. Ejo rero hari video nabasangije, video yerekeye amashengero 3. Uyu munsi singiye kubisubiramwo, abaza kuyikenera baraza kugenda kuraba kuri chaîne Habonayo ihishurirwa ry'amashengero 3. Muri aya mashengero 3 twabonyemo ishengero rimwe ari ishengero novuga ishengero ryibera ukwabyo, ishengero ritivanga. Tubona n'irindi ishengero rikwegera hamwe bose. Hanyuma tubona n'irindi shengero ry'abariko baraja mu ijuru. Imana ishimwe. Muri rya shengero rero rya mbere ry'abativanga nagomba turisubiremwo kugira ngo turabe ijambo ry'Imana ritubarira. Ijambo ry'Imana riratubwira yuko dukwiye kwirinda kwivanga nabo tudasangiye ukwizera. Kuko ijambo ry'Imana ryaravuze ngo mbega uwizera n'utizera basangiye iki? Ngo canke Kristo ngo ahuriye he na Beelzebuli? Beelzebuli ni shetani. Okay. Iyo abantu bibereye ukwabo ni vyiza, bituma bagenda nkuko bavyiyemeje mu mitima yabo, badakwezwe n'abandi bantu boba baje kubiteramwo. Imana ihabwa icubahiro. Ico ni iciza cyo kutivanga ngo urekere abandi bose baze bashobora kukwamvayisa canke bashobora kugutera kubigana kandi utanabishaka. Rero kwibera ishengero ryibera ukwaryo ni vyiza. Ariko rero ngwine turabire hamwe, kubera yuko bari abantu ntibari kwibera ukwabo gusa, hariho no gukengera abandi ku buryo bw'uko umuntu bamwambura impuzu. Ni mwiyerekwa niko nabibonye, nabonye umuntu yari yagiye yambaye impuzu, hanyuma arashitseyo acabonekana nkaho yambaye ikabutura. Kandi bene data uko nabibonye ririya shengero nabonye ari shengero riri mu byari nta muco wari uri muri bo, kandi basa nkaho umenga n'abana, wamenga n'abajene gusa, wamenga nta bantu bakuze barimo. Iryo shengero uko naribona mu buryo busanzwe ni shengero ry'impwemu, mu buryo busanzwe ndarizi ni shengero ry'abantu wovuga uti bariko baraja mu ijuru. Ariko iryo shengero kuko umwami yariko arabinyigisha, ntabwo ari shengero nk'ishengero nkuko naribonye, ahubwo nabo bose bafise uko kuntu bameze. Ushobora kuba ari abo bantu bose bumva yuko atari bo, nta bandi bantu bakijijwe iruhande yabo. Ushobora kuba uri muri abo canke ishengero ryawe riri muri abo, yumva yuko atahandi hantu na hamwe agakiza kari ndetse muri iryo dini ryawe. Turashima Imana, ijambo ry'Imana niryo ritwereka ukuri kw'ibintu uko bimeze. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana riravuga yuko abari muri Kristo Yesu bose ni abana b'Imana. Kandi iri shengero turiko turavuga ni ishengero rya Kristo. Rero umuntu atari muri Kristo Yesu yamaze kuba atari no mu ishengero. Rero abari muri Kristo Yesu bose ni abana b'Imana. Haleluya. Ni ubwoko bw'Imana.
nabo mu bwami bw'Imana. Imana nishimwe. Haleluya. Rero abo bo mu bwoko bw'Imana nibo badasaba kwivanga n'ikindi kintu cyose. Ntibakwiye kwivanga n'abandi bantu batizera. Abo bakwiye kuguma ukwabo, bakigumira ukwabo muri uko kwizera nyene Kristo Yesu, bagafatanya n'abo basangiye ukwizera Kristo Yesu, kuko abo bose nibo muryango umwe. Ariko rero ikibabaje, abantu ntibasobanukirwa ishengero ry'Imana n'idini. Okay. Ntanga akarorero. Abantu barashaka kuba basangiye idini ariko badasangiye ishengero. Uti ibyo bintu ni biki? Abantu bashaka kuba basangiye idini ariko badasangiye ukwizera. Womenga bari mu idini rimwe, womenga bose basangiye ukwizera kuko bari mu idini rimwe. Mugana nagiye nsanga atari uko bimeze. Nagiye nsanga mu idini canke aho wita ishengero mwegeranira n'abandi mugasenga, abo mwitwa ngo muri kumwe, muri matrikire yo mu ishengero muri kumwe, amazina yabo aranditse, ariko bene da ushobora gusanga muri abo nyene mufise ivyizerwa bitandukanye kandi muri mu idini rimwe. Uti ibyo bintu ni biki? Narabonye aho ushobora gusanga muri kumwe na bene data mwiga ijambo ry'Imana, hanyuma wagira urabaza umwe ugasanga mufise ivyiyumviro bitandukanye kuri Kristo, kandi Kristo ariwe musa nkaho mwese mwizeye kuko ari ishengero rya Kristo, ishengero ry'Imana. Urumva, ugasanga umwe Kristo mu muvugo gutandukanye. Umwe ashobora kuba muvuga nk'uko abayisilamu bamuvuga ati ni umuprofeti, uwundi agashobora kuba muvuga nk'uko abakatolike bamuvuga bati ni umwana w'Imana, uwundi agashobora kuba muvuga nk'uko abakizwa bamuvuga bati ni Imana. Urumva mwese ariko mukaba mwicaye mu idini rimwe. Niho hahandi nababarira nti hariho uwundi mugwi wa gatatu. Uyo mugwi wa gatatu ukoraniyemwo abantu b'Imana. Reka turabire hamwe ijambo ry'Imana muri Yohana igice ca mbere ku murongo w'12. Havuga ngo iki? Haravuga ngo ariko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, nibo bizeye izina ryiwe. Haleluya. Abamwakiriye bose. Rero abamwakiriye bose nibo bana b'Imana. Bene data muze twibera ukwacu, ntitwifatanye n'abatizera. Sindiko ndavuga idini rivuga ngo bajye bameze uko, oya, ndiko ndavuga abana b'Imana bakiriye Kristo Yesu, nibo bakwiye kwibera ukwabo. Naye handi kuvuga ngo idini ngo bajye bameze uko, niba wewe ushobora kuvuga ngo bajye bameze uko, wewe bica bigaragara yuko mu gitabo c'abariko barinjira mu bwami utarimwo, kuko wewe nturasobanukirwa gucira imanza abantu no kurekera Kristo akaba ari bazobica. Iyo ducira imanza abantu tuti bajye bameze uko, ntidukwiye kuvuga gutyo. Dukwiye kuvuga ubutumwa bwiza bw'ubwami, tukavuga umwami Yesu Kristo icyo agomba nuko abantu bose bihana. None nusanga ujya nawe uri kuravuga ngo ameze uko, nusanga yarihanye yakiriye Yesu kandi agendera mu ijambo ry'Imana, ntiwumva yuko nawe uzoba ahubwo uri kurikwegera kuba umutsindwa. Reka rero tubireke. Abakiriye umwami wacu Yesu Kristo, niko ijambo ry'Imana bivuze muri Yohana igice ca mbere ku murongo wa 12. Abo bose ngo nabana b'Imana. Haleluya. Ibisigaye rero, aha ndiko ndavuga rya shengero ryari risa nkaho gibereye ukwaryo, mugabo ntiryari shengero ahubwo ryari idini yibereye ukwaryo.
nababwiye ko idini n'ishengero bitandukanye. Ishengero ni iry'umwami Imana, idini naryo idini urashaka kurisambura, ariko ishengero canke kuba muri Kristo ntibishaka kurisambura kiretse icaha. Rero mvuye rero kuri uwo mugwi w'abo bantu bari basa nkaho umenga bibereye kwabo, mugabo muri bo bafise gukengerana. Nagomba ndabasobanurire yuko ngaho ntabwo bari ishengero ry'umwami, ahubwo ryari idini kanaka ry'izina kanaka. Rero nababwiye nti mw'idini rimwe umuntu naho bamusangiye idini ntibisobanurwa ko musangiye ukwizera, kuko nariko ndababwira nti mw'idini rimwe urasanga abantu bafise ukwizera gutandukanye. Rero Kristo niwe yomenya abo mw'ishengero rya mw'ijuru ni bande. Muri Pentekote Imana ishimwe bariyo abakiriye Kristo Yesu, kandi hariyo n'abandi benshi b'abanyedini batamwakiriye mugabo kandi baguma bicayemo. Mu bakatolike hariho abantu bamenye Imana barakira Kristo Yesu, ariko kubwo gutinya no kugira gute bakagumayo binyegejemwo, ariko bakinyegezamwo badahuje nabo mu byo kwizera. Abo bazwi na Data. Aha urumva ishengero ry'umwami Imana riba mu mutima, Data niwe abimenya. Hariho abandi badushingiye intahe ingene babaye ahantu barakijijwe mugabo baguma muri iryo dini kugira ngo binyegeze, ariko mu mpera n'imperuka ntibyabakundiye ko bagumayo, kuko batashobora kwiyepanisa mu mpemu, baca baravayo bagenda kurondera aho basangiye bafatanije ukwizera. Rero bene Data nshuti z'umusaraba, abo bantu bibereye ukwabo ryari idini, ntiryari ishengero ry'umwami, ryari idini. Rero umwami nababwiye ko yagize icyo abagayako, kuko kugayana no gukengerana ibyo si ibyo bariko baraja mw'ijuru. Tuhave rero tugende kuri ba bandi nabo barimwo abakijijwe, bakabamwo n'abandi badakijijwe, bakabamwo n'abandi uko amadini muyazi mw'isi ameze. Ayo bari ahantu hamwe. None abo bantu Bibiliya ivuga gute? Mbega ibyo bintu ni byiza ko bimera gutyo? Turavye mu Bikorinto ba mbere igice ca 6 ku murongo Abikorinto ba kabiri plutôt, Abikorinto ba kabiri igice ca 6 ku murongo w'14 haravuga ngo ntimwifatanye n'abatizera kandi ataco musangiye. Ukugororoka n'ukugabitanya bifatanya bite? Canke umuco n'umwiza bifatanya bite? Kandi Kristo ahuriye hehe na Beriyari? Canke uwizera n'utizera basangiye iki bene Data? Murumva Bibiliya iratubwira yuko iryo koraniro mwene iryo Imana ntibishima, kuko ntibasangiye ukwizera. Raba bamwe bizera Kristo Yesu, ko ari umwami n'umukiza wabo, baramwakiriye. Abandi bamwizera, bamuvuga yuko ari umuprofeti, abandi bakamuvuga yuko mu gutandukanye. None abo bantu bumva mwobana kumwe gute? Aho ntimufatanije ukwizera. Naho mwumva mwogomba ngo mwegerane mukundane, sawa, mukundane mwegerane, ariko mu by'ukwizera Imana ivyo bintu ntibikwiye, kuko ntibishoboka yuko uwizera n'utizera baja hamwe ngo bariko barasenga. Musenga ibiki? Ko bamwe barongowe na mpemu yera, abandi bakarongowe n'ibindi. Iryo koraniro rizokwitwa ngo iki? Imana idufashe. Niho hahandi rero nababwira nti nagiye mbona umuntu agenda abongora ati vayo heraba ahuzuye abadayimoni, vayo. Akagenda abwira mwene Data ati aha hantu ntibikwiye ko hahonyora. Ariko
muri abo nyene bitwa ngo yuko ariko araburira ko ari bene data, mwibuke ko hariho ubundi yaciye avuga ngo ariko ngo mbona ari vyiza. Nshuti bene data bariko baja mw'ijuru, abahamagawe n'umwami Yesu, muze tube maso, twirinde ivyo byose tubona umenga bisa neza, suko bisa neza. Satani n'umuyobe, Satani arazana ibintu akabisiga irangi, ariko mu nyuma munsi byuzuye ubwoba kugira ngo bice bigucokezayo. Tube maso, twirinde, umwami Yesu araje. Jambo ry'Imana yatubuje nti ikoraniro mwe n'iryo ntitukaribemwo, kuko tweho turiko turagomba kuzoshika mu gihugu cacu, igihugu co mw'ijuru. Imana nihabwa icubahiro. Rya shengero rya gatatu naryo, bene data bakunzi b'umwami Yesu, ishengero rya gatatu nabonye ryari ishengero rizojamwo abihanye, abatuye ibyaha byabo. Yakobo yaravuze ngo, turabe hariya muri Yakobo igice ca 5, Yakobo igice ca 5 ku murongo, hariya ku murongo w'16 haravuga ngo mwaturiranire ibyaha byanyu, musengeranire kugira ngo mukire ingwara, ugusaba k'umugororotsi kugira ikimazi kuri byinshi mu gikorwa cako. Imana ishimwe. Aha hatubwiye ibyo kwaturiranira ibyaha byacu. Yakobo yaravuze ati naho woba urwaye ufise ingwara gusa, watura ibyaha byawe, data azoguharira ibyaha kandi yongera gukiza n'ingwara. Kubera yuko bishaka kugaragara yuko ingwara nyinshi ziba zatewe n'ibyaha. Rero igihe umuntu yihanye, Imana igira neza, n'ingwara iraje gukiza. Imana ishimwe. Ariko turi ku ijambo ryitwa kwatura no guharigwa. Iri jambo kandi twarabonye muri Zaburi 32 ku murongo wa mbere, ngo hahiriwe uwahariwe ukugabitanya kwiwe, ibyaha byiwe bigatwikirwa. Imana ishimwe. Nshuti z'umusaraba, bene data, iri shengero rya gatatu ririmwo abakiriye, ni rya shengero riri mu gitabo ca Yohana igice ca mbere ku murongo wa 12, rivuga ngo abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Iryo shengero rya gatatu ryarimwo abamwakiriye rero. Abamwakiriye rero baba bavuye hari muri rya shengero rya mbere, baba bavuye no muri rya shengero rindi, baba bavuye no muri bakaba bavuyeyo bakoraniye aho bakwiye gukoranira rero. Aho bakwiye gukoranira rero bakwiye kwama bagavye, bakama birinda, kuko umwami wacu Yesu Kristo agiraze. Haleluya. Kandi nonaho niyo yonateba, urupfu rushobora kukujana mwene da, ariko nakwinginga mu nyonga z'umwami Yesu Kristo uve muri iryo shengero ry'idini. Sinkubariye ngo usohoke uve mu idini ubinyererezi, oya, ahubwo ndiko nakubwira ngo wakiriye Yesu, namba waba wicayemwo, ariko ube muri iri shengero rya gatatu ry'abariko baraja mw'ijuru. Ni wicare ngo mata muri iri shengero ry'idini ry'umuntu avuga ngo ngujya ko atari uwacu ngo nagende, ngo ujya ngwe kaye, ngo yongweka, ngo ujya ngweka. Yewe, ivyo ntibikwiye. Urukundo, imbabazi, amahoro biranga uwo wese yakiriye Yesu. Niba warakiriye Yesu by'ukuri, no mu mvugo zawe bizokuranga. No mu mvugo zawe bizokuranga. Twarabonye umukozi w'Imana, umuvyeyi wacu aherutse kwigendera, Pastor Elia Ndikunkiko. Intahiwe mwarayibonye, ntavyo kurinda kuvuga ngo mbega yarameze gute. Ntimwabonye abakatolika baza kumushingira intahe, ntimwabonye abangirikane baza kumushingira intahe, n'abandi batarakizwa baramushingira intahe bakavuga ati yo twahora duhura akaturamutsa akagirana. Kubera yuko muri we yari afise kuvyagwa n'Imana muri we. Umuntu afise kuvyagwa n'Imana muri we ntuzomusanga ariko aravuga wowe genda oya,
n'igihe avuga ubutumwa abwira abantu, ababwiza ubugwaneza, akababwira uyu Yesu n'ukugira neza kwiwe. Abantu bakaza barondera Kristo Yesu, apana kuza barondera kwicara mu idini, kuko nasanze hari abantu benshi baje bicaye mu idini kandi bicaye bakibaza ngo barashitse, kandi ari abanyabyaha ruhebwa. Niba babandi musanga ava ku ruhimbi aca agenda kurondera abagore, ava ku ruhimbi aca agenda gukora biriya na biriya. Biva kuki? Biva yuko yumva yuko kuba muri iryo dini ariko kuba mu ijuru, ariko kuba mu bera, ariko siko biri. Kuba muri Yesu Kristo niko kuba mu bera. Haleluya! Kuba muri Yesu Kristo ukagendera mu ijambo ry'Imana, wicishije bugufi, usenga, wiyubara, wihana. Iyo ugize icyo upfa n'uyundi ukihana, ukamusaba imbabazi. Nshuti z'umusaraba bene data, nimuze tugarukira Imana, tuve mu bitagira ikimazi, tuve mu rwanko rw'ubusa. Niki gituma abantu usanga bafitaniye urwanko kandi basangira ku meza y'umwana? Niki gituma umuntu yiyumva yuko wewe ari uwera gusumba abandi bose? Niba uri muri Kristo Yesu, ni amahoro n'ubuntu wagiriwe, kandi n'ujya nayo atarashikayo musengere, kandi Yesu azomugirira neza. Ntibivuze ngo ntumubwire yihane, ntibivuze ngo ntumubarire icaha ciwe. Icaha ciwe kimubarire mu bugwaneza, kuko niwagihora azohava yishishika yibandaniriza yumva ngo ni amahoro, kuko bigaragara nk'aho uba wamushingiye ntawe uti ni amahoro niwerekeye nuko nyene. Oya, vuga. Ndabizi ko bibabaza iyo umuntu mubwiye icaha ciwe, birababaje, ariko vuga. Yesu mugira neza azomutabara. Bishobora guca muri rya jambo wavuga, umwami Yesu Kristo akamugendera. Imana ibahezagire nshuti z'umusaraba. Ndizera ko izi ngingo zitatu canke amashengero atatu canke imigwi itatu twamaze kubisobanukirwa. Bisigaye mpemu yera niwe wo kuvomerera, akakwereka umugwi urimwo. Ushobora kuba uri nka wa mukristo yavuga ati va ngaho, va ngaho, va ngaho, akava ngo yamara ni vyiza. Oya, ubwo wobona ngo ni vyiza, ntabwo ari vyiza. Ico kivangi kirimwo abadayimoni, ico si ciza. Ico kivangi gihamagara kwizera n'ibyo utemera, ngo nuko uri kumwe nabo uca uvyemera. Oya, dusenga Imana. Imana itugirire neza, idufashe gutegura neza ivy'urugendo rwacu. Ndashimiye Imana Data, ndashimiye Imana no kubwa bene data mwanyandikiye mukambwira yuko izi nyigisho zabafashije. Imana ishimwe. Ndizera ntakekeranya yuko wese yuguriye umutima Imana yamugiriye neza. Turi mu nzira ija mw'ijuru. Ibi byose Imana ivyerekana kugira ngo dusobanukirwe, tumenye kuba mw'idini, bajya bose mwicaranye, bajya bose dusangira ku ruhimbi, ntibisobanurwa ko dufise ukwizera kumwe, kuko Data abona mu mitima. Hariho abandi bavuga ati arahicaye mugabo ibi nibi ntavyemera. Niko biri. Canke ibi nibi avyemera ukundi atari uko mwebwe muvyemera. Nuko bimeze. Ariko ijuru Data Imana abamwakiriye bose bakamwizera, yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Rya jambo ryo muri Yohana 3:16 rivuga ngo kuko urukundo Data wo mw'ijuru yakunze abantu bari muri iyi si bose, kugira ngo uwo mwizera wese akizera uyu mwana akamwizera. Ubwo rukundo rwatumye atanga umwana wayo, ngo uyu mwana rero uzomwizera wese ngo azohabwa ubugingo budashira. Haleluya! Muze twizere Yesu, tumukurikire, tumukuriremwo, tube muri we. Haleluya! Mwese abagize uyu muryango w'abana b'Imana bariko baraja mw'ijuru, uhoraho Imana abahezagire, uhoraho Imana aduha umugisha. Dusengeranirane, usengere bene data bariko baravuga ubutumwa mu bihugu bindi,
muri bya bihugu bataramenya Yesu, ubasengere naho batari mu idini ryawe, ariko kuko bariko baravuga Yesu bakaba bariko barahamagara abantu ukizwa, ubasengere kuko uyu mugwi cyangwa uruhongore turimwo ruragutse. Imana ishimwe. Yesu yaravuze ati saba bo muri uru rugo gusa, hariho n'izindi ntama nazo nagomba kuzirondera. Haleluya. Yesu ntiyaje gupfira abisirayeli bonyene, najewe na wewe twagiriwe ubuntu tubamwo, imbabazi z'Imana zatugezeho. Imana ibahezagire. Haleluya. Turagushimiye mwami Yesu Kristo, turagushimiye kuko uri kuraduhishurira, uri kuratubwira. Iyi si iri kuratujana ahantu habi mwami Yesu, iri kuyatujana ahantu habi, itwigisha kudushira mu ruhongore rumwe nkaho umenga twese turi bamwe, ariko ijambo ryawe ryatubwiye ngo ntimukifatanye n'abatizera, ngo kandi ataco musangiye. Mana, muri iyi myaka turiko turabona hariko harabumbwa ikintu ngo abantu bose bahurire mu idini rimwe. Ndakwinginze mwami Yesu Kristo, udutabare, utwepushe, uturenganye ibyo bintu. Niba bizoba itegeko, mu izina ryawe ryera Yesu, uraburira abantu bawe, wabwira uti nyambara ijambo ry'Imana rivuga ngo ntimukivange, ntimukifatanye n'abatizera kandi ataco musangiye. Mwami Yesu, uzoduhe gukwepa. Ndakwinginze uradufasha, urafasha bene data mu izina rya Yesu Kristo, uraturamira, uratugirira imbabazi, muhemu yera aratuvugira mu izina rya Yesu. Mwami wanje kandi Imana yanje, ndakwinginga kandi nyaguhora ku ngoma, babandi bicaye mu vyaha bidibamiye bavuga ngo twebwe twarakijijwe, ngo twebwe turi mu ishengero ryemera muhemu yera, kandi batararonka bakumenya. Mwizigirwa wacu Yesu, ndasabye ubahumura amaso, ubabwire ibyo kwizera Imana, ubabwire ibyo kwinjira muri Yesu batari mu idini. Uhoraho ndagushimiye ko ukora ibyo. Bene data bariko baja mu ijuru, ubahe kwezwa no gutungana, cyane cyane ubahe kwihana no kwihanira kureka kwatura ivyaha no kubiheba mu izina rya Yesu. Ibanga ryo kwatura ryongera ibe rinini ya mu bantu bawe. Ndabigushimiye kubikora gutyo, ni mu izina ryawe ryera Kristo Yesu, amen. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Nomero za telefone ni za zindi ni +46 768 46, non, babarira, +46 768 00 65 46. Kandi ishene turiko ni shene Habonayo. Imana ibahumugisha mwese, amen.